Imana itanga taruswa kandi uwishaka na Jacob Zumatize ko yatwaye South Africa n'indi yarazi ko bahunze tuzohunguka n'indi yarazi ko Yesu azofa kazuka n'indi yarazi ko mwiraburo Obama azotwara Amerika cyangwa ifuvyi Toma nzoririmba bigacika hasta la victoria siempre. Kuko uri mu buzima bubi cyane nkuko bariko bagenda babisigura bamwe ubuzima bubi genda ubamwe kuva kera Jimwe munabukuriyemo bisigura yuko na mpemateye navutse nk'umupematire nyene uko Mkombozi hari ayandi makuru amazi misavugo yuko ushobora kuba uri deja uri mu Burundi is true Isaac TV Yes, 1212 bakunzi ba Isaac TV mushobora kuba mumuzi mushobora kuba mwibuka ariko uno musi nashimye yuko dutera story nawe kubera hamaze imisi avuga ibintu byinshi kuri uyu mustar wacu atabarizwa mu gihugu cy'u Burundi akaba yanagiye wanashima bamwe bavuga byinshi kubwo kuva ukwiwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu gihugu cy'u Burundi so ni Bwana Mkombozi Nzeyimana Toma uno mutipe ni hitmaker w'indirimbo nyinshi cyane zagiye ziramenyekana ahatandukanye Isaac TV turamuvumbo Isaac TV twahise kumurondera uko bishoboka kose ugira tuyage nuno mustar wacu Bwana Mkombozi ninde avuga iki kwimaze imisi bimuvugwa ko Mkombozi arihe eske ari mu biki muziki yarahevye ni gute ari amafoto amazi imisi yasirikira cyane kuri social media ni gute so shaka tumuvugisha kuri telefone cause ntari mu Burundi hama ngire ico ndamwi bariza ndabaramukije zangorane tumaze mu imyaka myinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura twazitoreye umuti turi agence immobilière Buja Connection nifuza amazu yo gupanga nifuza amazu yo kugura canke kugurisha nifuza ama parcelle yo kugura canke kugurisha nifuza ama maison de passage ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara ca Bujumbura agence immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu turabibafasha dukorera mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri galerie La Perle bureau numéro 19 dukorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram ni Buja Connection canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257 nasubiramo 71 00 257 agence immobilière turabahaye kaze Bwana Mkombozi ndakura mukije mushimiwa Mwire neza ni muri ni sawa Mkombozi Nzeyimana Toma Neza niyo mazina yawe kabisa sempre gome kabisa Ego Nzeyimana Toma kabisa ewa Muzukuru Sayumu Mkombozi umaze imisi ndi muzukuru Masumbuko ndi muzukuru Sayumu umaze imyaka myinshi utaboneka Mkombozi umaze imisi tumvikana Mkombozi amafoto yawe sometimes amafoto yawe aranasohoka akavugwa ko ibintu byinshi wowe ukabandanya kuba calme ariko Isaac TV twashimye yuko tukurondera kwanza tugushimire cyane kukanya ugira uduhe tugira tuyage n'abafans bawe n'abafans ba Isaac TV bose mu rusange Mkombozi ndagushimire cyane kukanya kawe Ego namwe merci sana kuba mwatwiyumviriye kutuhamagara kubera natwe biraduhimba kubera nambona ibibazo ari byinshi ariko nkabona umengo sinubishurira hamwe kwiwe ko mba nose nakaje ko kubishurira hamwe bose Okay, nice. Mkombozi, hari abantu ko tuvuze ko n'umwanya ashobora kuvuga ati no Isaac wise Mkombozi bana dufashe utwibutse ya mistari yawe mwe kuyo abantu bagiye barakwibukirako ducishe ku gato Bwana Mkombozi Imana itanga taruswa kandi uwishaka na Jacob Zumatize ko yatwaye South Africa n'indi yarazi ko bahunze tuzohunguka n'indi yarazi ko Yesu azofa kazuka n'indi yarazi ko mwiraburo Obama azotwara Amerika cyangwa ifuvyi Toma nzoririmba bigacika hasta la victoria siempre Okay, Mkombozi reka tugaruke gato kuri kahise kawe majambo make cyane turabona deja burije garo tuyikoze bwije ni kugira gusa dushaka kuko niyo myanya myiza usanga abantu nkamwe muruhutse muri pause ikibazo nyamukuru niyo nari nkiva muri studio voilà ikibazo ca mbere Mkombozi kuva kwawe mu Burundi kwarazanye amajambo menshi cyane wavuye gute mu Burundi warugiye hehe warugiye mu biki
navuyeho nateguye urugendo nca ngenda ahantu niteguriye n'ubu niho ndi. Okay, sawa. Mkombozi, amafoto yagiye arasirikira cyane ahatandukanye, bavuga ati Mkombozi ubuzima ahari ubuzima bukubura mugora, Mkombozi ubuzima bumeze nabi, Mkombozi yapigitse, Mkombozi asigarima, Mkombozi sinzi biki. Duha umuco gato kuri amafoto yariko arasirikira cyane Mkombozi. Ukuri kuri he eske nivyo koko uri mu buzima bubi cyane nkuko bariko bagenda babisigura bamwe canke like wiberereza ni amafoto yanyu y'amashowbiz canke amafoto ya kera canke ni gute du muco kuri amafoto? No, je kenshi nkunda gupostinga ifoto tu, ni foto iyo ni foto je ndia postinga ifoto. Peut-être ngira ngo sinzi ifoto yobi ituma icyo kibazo kimbaza ni yange ambwira ngo nishoye kwibuka ibyo nari ndimwo. Aha, hari foto Mkombozi yerekana kwata ni video, sina foto ni video kaboneka kuri mu buzima bubi cyane. Wari mu biki Mkombozi? Sinzi kuvyibuka, sinzi ko iyo video cibuka neza. Nuko ntayibuka neza ariko tubuzima bubi genda ubamwe kuva kera. Jiwe munabukuriyemo ari gihe usanga ndaburimo ariko sindabimenye undi muntu akabona umengo ni bubi ko jewe hari n'ubuzima nigeze gucamo kera abantu bakabimutabira bakambwira uti ujye ubuzima bwari bubi ariko je nabona umengo ni bwiza ngira ngo nibwo usanga niyo foto ngira ngo yerekana ubuzima bumeze nk'ubwo umuntu akabona umengo ni bubi ariko kwigiye ngira ngo byarangoye kumenya ubuzima bubi na bwiza je ubuzima ndabona bubi amagara ameze nabi imereye neza sawa tu. Okay, abagi baravuga yuko uri mu ngorane uri ukitswe n'amagara, reka tuvuge mu kirundi cyumvikana. Mkombozi akitswe n'amagara. It's true. Uragwaye Mkombozi umerewe nabi cyane. Ngira ngo amafoto ari gihe ngira ngo n'amafoto nari muto ngira ngo. Yeah. Ngira ngo narigeze kuba muto ariko nabyibushe sana ndiko ndabyibuha sana sinzi kweruka kuri amafoto y'ubu atandukanye n'igihe kandi ikindi nacyo ari gihe abantu bakumenyera ko je abantu benshi bazi nko kumengo ndavyibuha ariko je mu bisanzwe ndi muto sana je ndi muto kandi je navutse inda y'amezi 9 ariko navutse mfise amagarama 800 bisigura yuko namupremateye navutse nk'umuprematire nyene uko ariko inda y'amezi 9 so bisigura yuko muto byari by'iwanje n'igihe ntangura uravye video yanje na KB video ya mbere nakoze mu gihugu nkishitse dongera mu mivu nari muto sana c'est-à-dire iyo nsubiye muri bwa buzima umuntu acabona umengo aragwaye cyangwa imikino ari gihe mba ndabusubiyemo cyangwa ari gihe ndabusubiramo ndabishatse cyangwa ariko ari gihe naho ndabusubiramo ndabishatse sunikwa n'ubuzima ari gihe uba ahantu nyene udashobora kuronka no muvugana uri mu kabonge tu kandi uko tugasanga cyangwa ari ibintu uko wibuka bikagukuta ugasanga uriko uragabana kutabizi uko yeah. Okay. Mkombozi hari ayandi makuru amaze imisi avuga yuko ushobora kuba uri deja uri mu Burundi. Is true? It's not true. Sivyo vuga nyine umutima wanje buri munsi ariko physically Okay. Sawa. Umuziki wawe muri rusangi uhagaze gute rero bwana Mkombozi? Umuziki wanje ubu uhagaze neza no nari mvuye muri studio ndiko nkora album kwa Estukizi Puto Republic ya gushika ubu tumaze gukora indirimbo 5. Bisigura Mkombozi ari muri Tanzania. Ya jendi de Sam ndamaze igihe kuva mu ntango z'umwaka. Ni handi. Okay. Ya sawa. Okay, Mkombozi urabona neza yuko indirimbo zawe uririmba canke iyo ndirimbo ugiye gusohora izoshikira abantu kujya ubishaka kuko siriyoza ko gusohora indirimbo uri hanze y'igihugu no gusohora indirimbo uri mu gihugu kuri wewe experience office urabona neza ko bizokorohera kugira ishikira abene gihugu neza kandi bayakire nkuko wahora uvyibaza.
ya ahubwo jimbo ngo bigiye kurengera kubera hagiye nabazo kubeshe icamera mbere no kumenya igihugu urimo umaze gukimenya ibintu byose nibikugora kandi uravye no sinzi ko ufite experience y'igihugu cyacu biragoye ko umuntu aba star international aba mu gihugu beje urashakira uragize kucyumvira biragoye ko umuntu aba umu star international aba mu gihugu uramaze kucyumvira oya twibira kabanga gute rero bisigura umuntu ntashobora kuba umu star international ari mu Burundi na ukora ama clip ya mwenyene bakora ba Diamond gerageza basuro abe wiha umwanya uzovyumvira uzora cyangwa uzora aba star international dufise ko bataronse iyo chance bari mu mahanga kandi na benshi ivyaho byatanguye image zatangiye kugabanuka batangiye kwivanga n'ibyo mu gihugu guys ivuga umusenga cyane yamuzora umwanya wo kubiganira ibyo kwanda bizi ndazi kibazo aho kiri niyo mpamvu iyo kenshi numvise aba journaliste bariko batukana n'abaririmbyi abapromo ntashyira mu ndirimbo ikibazo nikiri hajye ndazi kibazo aho kiri niyo mpamvu ari ibintu bigoye ariko ntacyo tuzobivugana ikindi gihe tubandanye sawa Mkombozi aho nyene tukira aho nyene kuri iyo point uvuze neza utubwiye neza yuko wewe urazi neza aho muziki Burundi gwariye aho abarinzi benshi bakoma bavuga yuko umuziki wacu utari kuravuzwa umuziki Burundi ni kurajabuka umuziki wewe nk'umurivyi wa kera dushaka kumenya dushaka uduhe umuco gato wewe nk'umurivyi wa kera ungoraniriye iyo uvuze kera no gutangurira ryari uri kuvuga gutangurira ryari duhere muri 2000 bivanye n'umuziki generation zanyu voilà okay ya ubu kweli sinubesha umuziki ndundi sinabona gukurikirana nabona uronka makuru nkuko bikwiye ariko ndaronka indirimbo nkaziraba ariko sishobora kumenya showbiz y'indano kwimeze uko kandi kenshi ariko ari amakuru nkunda kuronka make gusa giye icyonzi tunuko ikibazo nikiri ngaho kandi biragoye ko ndakwiganira ikibazo ko bisaba igihe kandi ariko gusa icyo umenya ko jeunesse z'abarundi ni jeunesse zifite tala cyane ariko ni jeunesse zitimbura muri tala yabo kandi byari bimeze uko bamatata bose bafanye ishavu yafanye matata niyo shavu yafanye nze ntama wacu cyancu amisi banikiza David kandi niyo shavu ishobora gufana bafariyazi kuba iyi generation batwaye niyo shavu ashobora gufana najyo sasa icyo twogobanira nukugwana kugira ngo naba bapeti bariko baraza bakiriku ntiyazofana iryo shavu aje mu make Mkombozi uvuze neza yuko umurije ugira international ntibikwiye ko abari mu Burundi asohoke kwanza gato araba karere hamacagaruka iyo niyo nzira gusohoka gato ntagende nk'ugiye gukora agende nk'ugiye kwicara nyene akora icyafashije uturaba aba star international dufise hari mutama wacu Kidumu urabona ko atagiye muri Kenya nk'ugiye gusohora indirimbo yari yigiye mu buhungiro ashitseyo kajya karere abarundi dufise chance yuko hari itara dufise tuba connecte n'ahantu hose Mkombozi reka dusubire inyuma gato mu muziki turacyari mu muziki wawe nyene Mkombozi turavye umuziki ngene wagiye urakora iterambere ryawo gushika kuri umwanya aho umuziki ugeze urabona neza yuko omwe wateye intambwe ya jina ati intambwe niniya cyane ahubwo ndarabishimira ndiko vuga umuziki muri rusange muri rusange birate kuri jewe cyangwa mu gihugu muri rusange kuri bose kuri bose nakubwiye amakuru yo mu gihugu nayo mfise cyane ariko gusa icyonzi gusa abana bacu barakora ama video meza
amaudio meza gusa icyo ndiko ndaraba nuko ubwaguke ntibwagutse kubera urabe ahinyuma abantu baragenda no muri Kongo kwita ama concert ubona twarajya bukaza Kongo abantu bagashika niza Kigoma bagashikayo no mu Rwanda barakora ama concert ariko ubu sinibaza ngira ngo amakuru mfisa kuyiye sinibaza ko bikimeze uko usanga turi locale cyane ariko ubu dukora neza kandi bifite qualité kandi abajene bari competitive biraryoshe cyane ziriyerekana cyane. Okay sawa Mkombozi hari imyidogo irikira ba hagati y'abastari rero abastari bako bata imyikomo kubaririmbyi kuba abastari bako bata imyikomo kuba journaliste bakati imyikomo kubaririmbyi yuko bashobora kuba badashima ibyo bakorerwa bashobora mbo imyikomo sinibaza yuko mu bihe by'iwanyu yari hari myinshi cyane ariko kuri ubu ubaza yuko ingorane irihe kuko turavye nama performance menshi ya Big Farious n'umuntu wawe kesha ariko aravuga ariko araririmba aje kuririmba aracisha amajambo ati hari aba journaliste bamwe badashaka yuko umuziki w'u Burundi utera imbere kuri wewe niko bibona bwana Mkombozi? Ewa je kwata makuru meza mfisa yo mfise nayo hejuru icyo nzi gusa nuko icyo nkunze kumva nuko ngo usanga ngo hari amagroupe hari muri imvye avuzwa cyane n'aba amwe atavuzwa cyane n'aba ariko icyo gihe cyacu njari birimo cyangwa udafise amahera ari gihe utavuzwa amahera si bibi gutanga amahera sibi gutanga amahera mu bintu bya promotion ariko kameme mugihe muri uwo muziki wacu udashobora kumwereka umuririmbyi yampaye uzo yaronkuku guys ifo icyo kintu kucitondera cyane tusanga turasangira ubukene gasanga kurajya umuntu adafise n'inyama ikindi nacyo naho nyene n'abaririmbyi nabo bamenye yuko nimba mu studio uri ni radio nayo nyene kuyiriha sikibi ariko nibyari bikwiye kumuririmbyi ana abura promo ngo kubera yabuza amahera kamere bifo kutugira umutima ndundi vraiment umwana afise talent nkanje je nibuka navuye mu 9 viliye hiyo zamutabira nikeneye cyane ariko vraiment indirimbo wanjye zaidi ya mwaka wa journaliste nibo bampamagara abandi nibo bayirondera so ujya mutima no mutima wofasha cyane industry yacu. Okay, nice. Urukundo tu. Okay, sawa. Mkombozi, reka tuve mu muziki gato tuje mu buzima bwawe. Ndumva ko uri umuntu wagiye uraca mu tuntu tugoye ukuntu nkuko bivuze ati ubuzima bwoshe we muri we ntabuzi wagiye uricira mu bibazo byinshi. Reka duhere ngaho. Mkombozi umwanya ashikanye imyaka ingahe atari banga Mkombozi yavutse umwaka wahe afite imyaka ingahe y'amavuka je navutse tariki 24 mu kwindwi 1988 ubu nkije imyaka 32 Okay Mkombozi arakunda kuvuga mu ndirimbo ze arakunda gushira mu bintu vy'amajambo phobes ukuntu amajambo ari mu mitego cyane amajambo n'umuntu yagutegurira niwo vyitegurira ni wiyandikira indirimbo ni gute hari abantu bari inyuma yawe bagenda baragufasha mu byo kunonosora Kirundi? Muna ewa ni Imana kweli genda shima Imana cyane Imana irangwanira sana niyo mpamvu sinzi icyo nzoyiha kubera uravye je sinakuriye no mu gihugu abana sinakuriye kandi ahantu mvuka Ikirundi si kinyanza rake tuvuga Iswahili cyane nubona ariko uravye Ikirundi nandika je nye cyarantangaza ni Imana tu so muri kandi je indirimbo zose nariyandikira kandi je ndiko nandika indirimbo sinashaka n'umuntu azarahaje bashaka n'ibindi connect nyene meditation ariko ari giye mpanuza ari ndashoboye kugenda nk'indirimbo ya mbere y'Ikirundi naiko hasta la victoria siempre nagenda kwa Christian Xavier ambwite ubona gutira ijambo ambwite uko biri sawa akampanura nkagenda kwa Balozi Once It On Family so narahanuza ariko mu ico gihe mpanuza maze kuba mfise indirimbo ikwiye. Okay. Ariko kenshi nuko. Okay, Mkombozi mkuru umwana uri mu Burundi uriteguriye gutaha mu gihugu cyawe cy'amavuka? Ibyo ni ngombwa ko negezogira mariage kanzo igira hi. Wow, exclusive. Yeah man. Kabisa yani. Tuza kubera ngaho nyene aho. Yabonetse rero barahari fresh nini kama kawaida.
umwigeme nawe uhari ariko kurongora bitegerezwa kubera biri mu byatuzaniye kubera se abantu uza abigeme se abantu bo kurondera nitoshe barahari barahari so muri icyo gihe bizohurirana sawa Mkombozi abantu bagiye baravuga ibitandukanye iyo uhuye n'amakomantere avuga ati Mkombozi yapfuye Mkombozi yamerewe uku Mkombozi ameze uku Mkombozi wapi vyamunaniye Mkombozi uzishobora comment uzishura gute yani buri gihe iyo wiyizi iyo umuntu akuvuze umuntu umenga ariko arafyina kubera ubuntu umenga ariko avuga ibyo atazi kubera gihe kenshi maze kumva ngo Mkombozi ngo yarapfuye ndabibona ariko kubera ni igikinuma nkumva neza ko nkiriho nkababara nkavuga uti yabeshye sindikiziga so ukacusanga akandi akavuga uti muziki wiwe yarahevye cyangwa umuntu agikora umuziki ariko je mba mbona tu hari igihe ari mbazi ko ari umwanya ugeze bazobibona sawa Mkombozi watubwiye kuri muri Dar es Salaam kandi vuba cyane ugiye no kuza kurongora fresh ibintu byose ni fresh nzoza kabisa reka tugusabe utanga impanuro ku ba artiste cyangwa ku baririmbyi muri rusangi n'abajournaliste muri rusangi wibaza yuko batariko barakora neza nkuko vyibaza impanuro zibiri cyangwa imwe igikuru gusa bakunda Burundi bakunda Burundi kubera bamaze kuba bafite urukundo ku Burundi tu umurundi wese babona yuko ashobora kupresenta bazomushyigikira umurundi wese babona yuko ashobora kunezereza abarundi bamushigikire nicyo cyatumye tuza ku isi kugira ngo ikiza itara turishire hejuru kugira ngo nutabona nawe abone isigura yuko ufite indirimbo nziza atana yiwe tumufashe kugira ngo ihumurize abandi ikintu birakwiye ikindi nacyo n'abaririmbyi nabo ifuko turaba ari gihe tuza turagwana n'abajournaliste kumbe umwanya wacu wo kuba nationale waraheze ifuko tuba international nabo baratwara nimba baho uvuga uti abo baravuga nka international bo baguhora iki kumbe ni twebwe turacyafise ikibazo ariko dushaka kwinyegeza mu kibazo dushaka kurondera imyikomo mu bantu ariko ugenda azi yuko nitwe dufise igikorwa kinini kubera hari amapeti izindi generation bakwiye kuziha umwanya wo mu gihugu twagenda hanze kubera Mutama Kidumu yarakoze ariko twebwe turadefanda kubera generation kugwana na Kidumu ni generation ya Kidumu yari abaka miliyoni kandi yarerekanye ubushobozi bw'Ibanza bazicyongereza bazikirundi bazigiswahili none nimba ari indimi twokora n'ibyo abandi batarakora ku isi sasa jini baza yuko turacafise umwanya turacafise chance ahubwo tuyiprofite sawa Mkombozi reka ndumva yuko tuyaze nitwoheza ibyo turiko turayaga ariko mu guheraheza kabisa twibira kabanga indirimbo uko rasohora muri iki gihe yitwa gute izosohoka ryari mbega izo n'amasanamu mbega Mkombozi ari muri management canke ari wenyene akora nka wenyene je management ifise ntiboneka ni invisible ni invisible ariko tunyene irahari hari abasupporters behind the scene bakibonekeza hanyuma ikindi nacyo indirimbo ndiko ndakora ntiharagira ko mvuga amatitre nzo presenta gusa amatitre yose kubera twaciye hamwe na Istukizi mu gihe indirimbo zawe zose ndazemera reka twicare hamwe tuziheze zose n'amakolabo kugira ngo dutora imwe itangura sigura ni album yego ni album yandiko nkora album so wow na video kandi zokora ikibazo bibaza yuko nibagiye kukubaza wari wifuza ko gishikira bene gihugu n'abafani bawe muri rusange niki kugira dusozere ikiganiro cyacu nibaze ushaka nibaze nibaze amakuru y'umwana wanje Nadine umwana wanje arakomeye kandi ubu ni kwa ya master ari ino nyene
ari no nyene umuririmbyi muri korale kandi kwa ya master ikiza nuko abantu umwana asengera n'abagwaye bagakira kandi akiri muto so ndashima Imana kuri icyo niyo mpamvu byigeze kuvugwa yuko Mukombozi yarokotse akiri agakiza aguma barizwa mu isengero cyane umwana wawe ashobora kuba afite n'uruhara ngira ngo aransengera cyane aransengera cyane kuko umwana asenga sana adashobora no kuramutsa umuntu ngo mwiriwe yatangura kuramutsa kwanza Imana ishimwe cyane mwiriwe stadi n'umwana kabisa ndabyishimira cyane angwani ari intambara nyinshi ntabona azingwanira cyane. Okay, twitwibira akabanga hajya Nadine wamupiranye nani haje bisabana bangahe Mukombozi? Jenny fiti umwe Nadine nyene ngiye kongera ubundi ngira ngo inshallah fiti Nadine wenyene. Mama wewe murabana canke uribana canke oya ku Tanzania kazi namubyaye ino ariko nyina biyo turavugana tu cyane turavugana cyane ariko turi kumwe. Okay, sawa turi kumwe. Okay, bwana Mukombozi ndagushimire nduva yuko ibibazo byari byinshi byo kubaza ariko ndazofata undi mwanya tuyage neza. Reka mfata umwanya ndagushimire mutama. Nta kibazo mwakoze cyane namwe ebana mwakoze cyane kabisa kuduhana aka kajyo hanyuma turamukiza abandi. Ni wajya uburozo uravugana tumara gukumbuye. Okay, yanigani yawe sasa. Okay, merci sana. Juste twashaka uduhe umuco gusa gato vyerekeye maze bisi kuvugwa ko amafoto yawe ari training cyane Toma nabi aragwaye abandi yapfuye abandi ari genonda ari gemvyuha nk'umunavyibushye ariko nibitanga nonze kubera nonze basubiye kuri ya kamera yanjye natire yanjye yo kuba muto ko abantu benshi bakanguka iyo babonye nonze ariko je nkanguka iyo mbonye mvyibushye niyo nkanguka se niyo mpamvu biragoye ko ndabatahura nkuko bashaka ko dutahurana. Okay, sawa ibintu bibakanga je nibyo binezera. Okay, sawa hasta la Victoria sempre bisiguri isigara shiga ku ntsinzi buri gihe. Icyo ukoze cyo shika ku ntsinzi stadiri wiyemeje kuba l'international mube wiyemeje ko muririmbyi mube. Okay, Jeffrey, merci beaucoup bwana Mukombozi. Murakoze cyane, merci sana. Bifuriza umunsi mwiza. Nice. Turi kumwe na bwana Mukombozi mwe maririmbyi American cyane akunzwe cyane n'abene igihugu benshi cyane. So reka ndabashimire cyane iyi ni Isaac TV twashaka gusa tubumvishe Mukombozi uko amerewe amajwi koko ari abantu benshi kumabibaza byinshi kuri Mukombozi yatanze impanuro nyinshi ku baririmbyi biwacu ariko kandi yavuze byinshi bitandukanye ku muziki wacu gute muziki wacu utera imbere acha ibira nakabanga star bamwe mati burya kuba international byarakwiye kuba national byarakwiye birakino yuko muba international rero mure kuba mugwanira hanyene ahubwo mucomoke kugira murabinyina abandi bakora hama muzi ngaha muifatira karere. Merci beaucoup kuri wawe umaze kugira subscribe utaraye kuri kigo cyane. My name is Isaac Classic Lokinene Chapailale. Bye. Isaac TV.